Hari abantu usanga mutazi gukwega video kuri Facebook cyangwa se kudownloadinga video ya Facebook. Hari abantu benshi rero bakunda kubimbaza banabinsaba bashaka yuko nshobora kuba no bibafasha. Uno munsi rero nagomba twigishanye uburyo ushobora kuhotora ikintu kuri Facebook mu gihe wamaze kugikunda. Ahantu benshi ushobora gusanga abona video kuri Facebook yayikunda agashaka kuyishira muri galeri ya telefone yiwe, mugabo bikamunanira bivanye nuko adashobora kuba yo bimenye akarabira ko gusa. Uyu munsi rero tugiye twigishanye uburyo ushobora kuba wotelecharija video yo kuri Facebook ukayishira mu telefone yawe. Wewe gusa kurikirana iyi video yanje urashobora kuza kuvyiga byose kandi uraza kubimenya. Ariko ntibagire gukora share na subscribe kuri YouTube yanje. Kandi ubisangize benshi. Niba byakwigishije utume n'abandi benshi bavyiga kandi babimenye. Murakoze. Twagiye rero ubundi buryo ushobora kuba wotelecharija Facebook ni kuvuga video ya Facebook uyikeneye cyangwa se yakuryoheye. Hari uburyo ushobora kuyitelecharija mu kandi byoroshe. Ucigenda ngaha kuri application Phoenix, murayibona ine handitse Phoenix. Mu gihe utayifise ucigenda kuri Play Store ugaca uyitelecharija mu gihe utayifise. Bana ko nk'ubu ndiko ndinjira baca banyereka ahantu nza kuzuza nungaha gutya murahabona ahantu uzuzamwo nimero canke email yanje canke hano munsi naho ni modo pass nca ninjizamwo nimero ni kuvuga ico nca nkora nca vyo hano kuri connect murahabona nkubona amaze nce ndafyonda nako biko biragenda. Hano baciyanyereka page yanje ni kuvuga nako profile yanje. Umaze kujanga kuri profile rero ugomba kuja kuri page nk'akarorero yanje agasobanuye film TV kugira ngo ushobore kukurako film yakuryoheye. Ucufyonda hano kuri recherche ucandikamwo agasobanuye film TV muca muyibona ngaho yamaze kwizana. Ngiyi bana ko ngaha munsi aha yari yamaze kwizana ucufyonda ko kugira ivyirigwe birakugora. Hanyuma rero we mu gihe ugomba kuca uja kuri page yanje ucufyonda hano kuri recherche murabona akantu k'akazingi nkunda hafyonze nce ninjira. Mu gihe utaranfollowinga cyangwa se utaransuiva hano abahanditse follow ucufollowinga cyangwa se suivre iri mu gifaransa ucugira suivre. Nka jewe biraboneka yuko ni kurikirana na jewe ndikurikirana kuri page yanje kubera handitse following gisigura ko ni kurikirana. Murabona ama video ngaha mugabo aya abari makey ucufyonda hano ku ifoto kugira bikorohere. Ucufyonda ku iyo foto ugaca winjira muri page nyakuri nk'ubu ngangwiyi indayinjiye ngo y'ama video. Muca mubona uburyo yantuzeya ya Phoenix cigendera iragusaba ngo utelecharije. Murakabona kano kantu akamura kabona ni kucufyondako mu gihe ugomba kuyitelecharija ari video yakuryoheye. Nuko aho uri kuri page yanje ugomba kubona video nyinshi rero hari uburyo uri kuri page y'umuntu utamara ku mwanya muremure ucubona byikuyemo. Ucufyonda kugira ngo
ntibaze gukuramwo. Hano kuri video murahabona kwa kantu ka video niko uca ufyondako nk'ubu ndagafyonzeko baca kuzana ku ma video menshi ngwaya baca kubaza hano bakora guproposa CR kuraba yose cyangwa se voir tout no gusanga handitse mu rurimi rw'igifaransa uca ufyonda nga kuri CR cyangwa voir tout uca uzibona nyinshi ngwizi iyo ukeneye urayiselektiona uba warayibonye nk'akarorero nk'iyi uca uyibona mahibona iratanguye kugenda ugomba kuyiteresharija rero bikoroheye ino application kibigufashamo ngwiki mahibona nk'iyi anako nk'utavuga ugomba iyikuryohera ucugumanuka mahibona ucugumanuka agasobanuye kubwenge mu turakora gem ucugira nga kuri gem hanyuma ucukora ucufyonda murahabona murahabona hano kuvuga nga tureba mwansabye bambo vipi ucufyonda kwa kantu nakubwiye ngo nanone bakazanye iyi ni True Art Entertainment ufatanye na United kugira ngo tukugereyo ku gihe bimeze bite nyuma ya fresh Bruce Melody tureba akubise ko Amerikaya akagende kasoze iki cyumweru gasokera muri iyo video ikija mu ntuze yawe muri galeri cyangwa muri telefone yawe hanyuma ugaca uyiraba ukuri kwamye atacamira ibyo bikaba